Salman. Mbona mpagaze ukubwo ati bogari kabisa, kumbe fake housing. Sa ya modoka yanyu ngo yahatswe kugira izanga. Oh, reka. Ega mwahatswe. Muko muravuga ibindi. Twahatswe gusa. Nani ipine imbere. Iravayo kabisa. Wese tutuga iriruka. Ngene dupine. Bijya rero vyama vyabaye kubera abamekanise bihuta ugatusa amaburo niba yakadije. Oya Jesse nigeze ndabemerera ku miduga yiwanje. Cyabindi usanga hategeza ku ipine kujya kwa maburo 4 ngasanga barekeye ko 3. Canka 2 rimwe ngaho irindi hamwe. Oya. Ni hatari. Ni danger nubona ko vyari bibaye. Twahatswe Ibindi. Twahatswe kabisa. Gute rero hariya. Impore ibikorwa bigenda neza. Ibikorwa bigenda neza kabisa. Okay. Bon. Jewe ahanini icyatumye shaka ko tuganira ni ijambo nyamukuru. Shaka ndakubwire ry'inkora mutima. Urabona ujya mudamu turiko turafasha uwo hari iwacu hariya ku gato. Ujya mudamu n'ukuri ibyiyumviro byanje yabitwaye. Niwe niyumvira mu ijoro, niwe niyumvira ndi ku mirimo, ndiko ndakora niwe gusa. Ama rero jewe ndi muntu ntasanzwe, n'igihe umugore wanje yarakiri sinarenga ibigo. Si ubu rero ngiye kuja mu tumaraya ngo ngende mu dukobwa ngende gutongoza iki n'ibiki. Kandi urikuriye. Voilà. Kandi rero burya namye nisonera kuva kera. Ni byiza cyane. Urumva rero muri uko kwifata kwanje ngira ndaguhe mission. Ujya mudamu mwomenya hari umugabo aremerera ko bobana. Ujya n'abafise amahera nuko ufise amahera arenze. Hari abantu benshi baba baza batonda hano. Ariko wapi kabisa. Arabandi na hafise ingorane niki nibikora ko afise ingorane ari uguma umufasha. Emwe haraza nabandi wese ningine yakwemereye ko kwakirira ibintu byawe. Aremera kicwa n'inzara agakora udukogwa memwe kugira ngo bamuye. Twavyifashemwo neza. Twatanguye buke atabwoba tumutera kandi atabona intumbero yariyo. Kandi nanje sinari nzi yuko byoshika nkamwiyumvira cyane gose. Iyo umuhungu umugabo bigezaho yumvira umudamu ngakujya n'urukundo. Kandi Imana niyibikora. N'urukundo ruba rwajemo. Imana yamaze gushiramo urukundo rero ntavyo gushiramo ivyaha. Gutandukanya nivyo. Reka rero ndaguhe mission. Kwabo bandi yabangiye usanga chance ari rwaje. Sawa? Genda mukuru ko mushoboye. Umwishikira kabimubwira. Umutuma kwintumwa ugirane hasi hejuru ujya mugore jenegeza kubana nabo. Cyange bikuta. Kandi ubwo butumwa ntigeze ko bushikana. Burashitse ubunyeni. Bwana. Nta kundi. Bijya bintu ntivyo genda ubunyene wakumumuha imisi yose kirakwetse. Oya. Bijya vyo iyo nza kuba umutima wanje ubona utamwiyumvira cyane. Siwe wa mbere mfashije. Ariko tamwiyumvira numva yo umufasoni mwiza. Numva yo nyubakira urugo rwanje. Yo ndabira ibintu byanje. Nukuri ndamukeneye. Arabishoboye. Bitebuka ariko mukoresha ingufu zose utuma abantu bose wizeye bagende buke bamudigadige buke mu majambo mu bikogwa mu kiganiro bamudigadiga bwana ngene kwa rurimbo kwa ruriri rupirani bamudigadiga kwa rugwa baruriro n'abandi cyo gikorwa ngiye kugikora ngiye kugikora kabisa shiremo n'umugore wanje shiremo n'abantu bose niyumvira ko bari hafi yiwe hanyuma tukijeko turabe ko
amaherezo yovyemererega ni intumbero nziza yovyemera kabisa ni intumbero nziza kandi kwasenga kumbure yovyumva neza cyane reka tubikorereko okay tubikorere ko turabye twabigenza hama rero uze kwibuka ni wagenda ariyo iraro ry'inkoko bambwiye ko ryabomotse yego rimwe ryajyo hepfo gatoyi gucyara hepfo gatoyi kandi harimo inkoko nyinshi inkoko 240 kandi rero urumva ntutosamara twosa dusomaye twosanga zahita amagi menshi nagahuye kazo kandi urabona ko amagi asigaye azimvye arazimvye gose uyo ndamubwiye ngo ndindi ariko urumva ariko avuza amasoni ahubwo sindi ico yihutiye yihutire yihuta biri nga wewe wumve namaze kwikundira umukenyezi nawe acavuza amasoni ngo tuje ku kazi nta soni afise narindire gato kubera nimenyereza abantu navyo nyene si vyiza oya kandi si bibi atari vyiza ko ivyo byo gukiza amasoni bagira gute kwimenyereza abantu ni vyiza okay none uzagufa ndakimya oya mukanya umpaye kwanza amahera yo kuja gusanura byanutse y'inkoko yakazuha inkoko uko dusamaye nibi byabu canke byabiyabu by'inkoko ibigomba yajya amagi yose agahera ego ash sinzi kangende muce mugura umufuko w'isima muce mugakora oya arakwiye umufuko murakwiye muce murondera ingene murondera umufuko umwe turaba ngiye tubigenza oya umufuko umwe general yakwiye narababwiye bafotore banyereke baranyeretse ukimara kubimbwira nicenda bikurikiranira hafi umufuko umwe w'isima umucanga urabona ko usanzwe urunze hajya nyine turondera umukozi nzohaca kuwa mbere ncenda muhemba iwaga idasanzwe Bani sawa mutama Miraza yana biraza mutama Salman ndari kabisa je numvise ngurankeneye bya cyane ngo nze ugira icyo mbariye mugabo jewe ahubona none kumenga uri kura kuzi simukozi wisutwa imbere jewe ahubona je amashamba yashushe amashamba yashushe ibisaka byimbwa byahiye ewe ushaka rero ugira ibintu by'iterabwoba byatari bihuha muhungu rwe ngaha mu gihugu cyacu nta bintu by'ibihuha dushaka nibikiremba ari iterabwoba yego wowe wumvise jewe Salman mwene nzigidahera wumvise igenda kubwira ikintu yuko amashamba yashushe aya nuko biba byakomeye wa muhungu kuko buri abanyurinduka kuva kera urabizi ukuri kwa Mungu ubona jewe ndakomerewe ngoma niyumya ariko nihagararako ariko byanse aho ubona afere kubangira ubukwe n'umukobwa Sharifa ibintu hari inyuma y'irido inyuma y'irido hewe tabani malaria hewe none kugiye gupfa hariya erega ubu ntukicitwa umugabo erega ivyo birinze bipfa ntukicitwa umugabo jewe nimba ari ikintu je kuva nkiri kuri bishuri mwirinda nico nukuvuga jewe ndi muri esheke idasanzwe ndi muri esheke muhoro ntibakumve naza abantu bumvise yuko atacu ushobora nukuri nakamara amazi hewe none waragerageje urafatisha ubiri ukacanga n'ipiripiri n'itangawizi ibintu byose birura mbe n'imitobotobo birorani biki ushira na gingembre urumva ibintu byose poperanye uranywa ubona birazi byari arico je ntaranywa
ariko je ntarakora ngaho ewe bijya bahekenya nk'ihene je maze guhekenya byose ha urumva maze kugira ibyo bita imifuke nambara imifuke ewe mu cyamwe ihewa ewe cha ibyo bahekenya ihewa urumva nta muti je ntarakoresha warasize ko basi n'amavuta y'inka basurabe yuko nukuri kwa Mungu ibi si ibintu byo gushina ubwa mbere je ndibuka ubwa mbere narademara urumva narademara nkipanga nkademara umusozi unuze wari munuze Bugarama ise amasegonde nka 3 na 5 imodoka igakisubira inyuma yabibaye igiporoporo reverse urumva ngo kuvongiriye uranteye ubwoba kuvongiriye accident kuvongiriye accident urumva nakujya kudemara ibyabaye bigikunda mugabo rero gerere nkandagumye cyahiye wararavye neza yuko Zarina atagukoreye ujya mukobwa buri hari wacu buri abantu beza urabi neza nabe yaragukoreye nagiye kiguma kigaruka mu mutwe mwani ati none numva wowe utagikubita n'amasaha na 3 wumva atarugesera amasaha 3 inaka iminota 3 da umunota umwe ntubaho kuri jewe birambabaza umudamu ararararira urumva erega ngaho nyene ijisho ritegerwa kumutukurana nubone ujya nzobe kuri kwa Mungu bujya avuga ngo bujya ntabwo rihanga bujya avuga ngo imibindi shiri byimvye nukuri njo turimo mbere legenda kubwirera ikintu gikomeye mugenza wanje wo kuva kera tukiri hari urebyibuka yuko twaguma duhana hana ivyumviro bikomakomeye aha nta kindi kintu gisigaye tugende turondera umuntu adufasha ajegeze utuntu kubwo n'uburozi bawumva ivyo bishoboka waranyoye tangawizi biranka urashira mu gapiripiri uvanga n'umutobotobo yewe wumva hasigaye iki ntacyo ntarakora niko nicyo ndakubwiye ntacyo aho rero ikintu gisigaye ngaho cihutirwa tugende tumurabe Majiginya Majiginya naho umuntu numvise ngo naho mu escrow jya Majiginya sume escrow Majiginya ashobora kukwereka televiziyo mu mazi numvise ngo bijya ndi escrow reka je yaranyeretse televiziyo nyene ndabona nkuku Majiginya natakuvura uzungaye Majiginya zoyihagurusa nukuri he ufina turiko wewe urabona yuko umuriro wazimye ndakubwira umuntu aza kukwakiriza umuriro ucu utangura guharira reka wewe umviriza iki kintu gikorerere ko ari ntuze ya Bujuguri ujya mufungu bitangwa na Mari Bujuguri nagiyeyo ndamubwira ibibazo by'iwanje barazibintu yambwiye ujya Bujuguri ngo ngende mwibarabara mu ijoro ngo nambara ubusa none umva ibyo bintu umviriza none Bujuguri hariho Bujuguri jereka nakubwira abantu baba escrow maze kubona Bujuguri hariho uyo Bujuguri ambwira ngo ndi mwibarabara Bujuguri ntavyazi Bujuguri na Rutarati bose ni bamwe umuntu je nasanze ari umuntu abizi cyane Majiginya wenyine kwa Majiginya wumviriza inkoko niyo ngomejo sawa reka ndamuhinda madame ndashaka kubwira erega byanse wenda kubwira ati byanse wumviriza wewe iki kintu ntugifite nate kwa muhungu iyo umuriro wamaze kuzimya wasakiri kare birashoboka Zarina akaba yarankoreye yagukoreye kerega we wamuhevye nabi reka none wowe wabye sauda gute reka ahubwo nawe umuco wawe hea uri abandi rutakwibagiye indira ibanga ridasanzwe Mutama sawa ndakwereka nagira ndakwereka iki giti basha ujya cagiye usiga uri agronome nawe usiga uri agronome nabona utagira inka bona naho zitaha none aya mababi none ko ari karahore kurondera umu agronome rero azoze kugipomba bagipombe kabisa kinene cyapfuye heraba irishami ajyaye twatumiziye urabona aha yagiye akeneye gupomba birakenewe kabisa ni gukeneye wiriwe gute neza kweli ashi
hari inkuru nziza nayo ndakuzaniye hajya hayi iyo umuntu agumye ku mavi imana iramufasha Imana ni Imana. hajya imana ntuze wihebure ngo ibiki n'ibiki imana hajya ni inkuru wari uzi abona wa mugore wawundi umugabo yata Zarina hariya ku mutumba wa gatatu umwe umugabo asigataye akigira ahitse no kubura umwana sujya nyene wa mugose umwe yazana ibiro 100 n'amahera n'ibiki byose wagira mutware ni inkorora yaheze uvuze ngo agira mutware none ntiwumva reka ndakubaza Zarina Uja mutama suye bita Rashidi mugwiza tunga komeye mwene y'amashamba yose twiga turakoresha reka ndakubaze muta none abo bantu babiri barazira bari bamaze kubona naho barabonanye rimwe aje gusaba impuzu ngo amese cyagihe wari wasinzane wakubiti yaraje kurondera impuzu ngo tumuha amese aje niho bamenyaniye asanga tuko turaganira je nawe yaciye amukunda birenze ariko nituzi ngene bizogenda ico cyatumye gumaza nindya amuha atuzana natwebwe turongerako yagomba tumurehereze none bizobona bizogenda gute teka imitwe turabe kuza ubwenge agenda guteka mutwe kuza ubwenge ariko umutwe uzohavunanira ati kubera ikireka ndahubwira igituma ujya mugore je ndaza abagabo bashika 4 bari bamaze kumurisha ariyubahiriza cyane kandi bafite amahera bahora bamuresha baca hirya no hino kugira ngo abemere mugabo ujya mugore yaguye ku bana biwe kabisa nuko umwe yamuciye mu mwanya w'intoki ariko nakundi rero bikarera kugira igihe baje nyene twomurongo ujya ngo inkware yicwa n'umureretsi hajya impande yiwe hariho umugore yitwa ko ari uw'iwabo umubanyi kandi n'uw'iwabo n'umuryango yabo ko se wawundi yitwa Sauda ni Sauda wa mugore w'inzobe urabona bakunda kugenda na bose boma makene bakunda kwama bari kumwe kuvoma ujya rero ni inshuti yiwe yo ku mutima ni n'umuryango wabo reka shatuze duce ku rujya nyine tubanze tukimwumvisha ujye tukimushiremo agenda mwumvishe ko ashobora kuva mu bukene arimo mu ngorane arimo akaba umuntu nk'abandi kandi nujya muntu arabishoboye kwera arabishoboye ujya arabishoboye reka tuzabikore gutyo nyine reka tugikorere ko icyo kintu hanyuma tumuhinyisha itomowe yego tubikomko tubimujengajenge n'ibyakunda azobana amatapfa erega ibi byose dufise ngaha n'ibifise ngaha ni kubera arashimye nabyo waruzi hajya hose baguma ndamugwa ko kugira ngo ubure nitwa mu ngogore wumva bizo ari bindi yatari tugiye kogorora hewe reka bashireka dusenga ariko nabyo nyene ni kubisenge kugira ngo bikunde ya mugore ntiyoroshe ya mugore arazi kwi ari yubahirije kwihagarara ko oya aranka kwiteza isomo none urabizi azi kwisoshoboka kwera none urazi icyo nkora wewe ngo umufa w'imbwebwe uyoga ugishushe rero naho jayo hanyuma aza kumbwira inkuru y'imvaho wenda kwemera mugore wanje asha buri gihangange cy'umugore kabisa ibanga ridasanzwe